Nonge ndabaha mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Nshimira wowe umaze gukora subscribe kuri no rubuga. Sinokwibagira nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abantu bari. No munsi ndafise ikintu nkeneye ko tuyaga. Narijya musanzwe muzi yuko BDI Info ari urubuga twihaye ihangiro ryo kwama duhanahana information canke tugira ico duterereye ku buzima bw'abarundi bari mu Burundi n'abari inyuma y'igihugu. Bibaye ngombwa mbere tukagira ico duterereye kwiterambere ry'abarundi eka n'u Burundi muri make. Ikintu nkeneye ko tuyaga ko ni kubijanye n'ingingo zimwe zifatwa n'abategetsi bamwe hatisunzwe amategeko. Izo ngingo nazo nizi hariho abategetsi bamwe bafata ingingo batarinze kwiyumvira ngo biyumvire ku buzima bw'uyu canke uriya. Ibyo mpanda bivuga kubera iki? Aha mu Burundi duhereye ku ntara ya Rumonge ejo hahise haraherutse gufatwa ingingo kurongoye komine Rumonge yarafashe ingingo ku badandaje ibinyama. Izo ngingo ku badandaje ibinyama yafashe n'ingingo zigoye gukwirikiza kandi bamwe zibata mu ruhombo abandi nabo bakavyungukiramo. Eka mbere ni Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura muri capital city y'igihugu izo ngingo zarafashwemo, ariko sinzi neza na neza yuko bakoresheze mu mutwe ko imbere yuko bafata izo ngingo. Imbere yuko rero tuduka kuri ico kintu, reka mahenda gusabe ni muri mushasha gukora subscribe kugira ngo bizokwama bikorohera kuronka ibiganiro by'iwacu cyangwa kuronka notification z'iwacu bitakugoye. Ati bimeze gute? Mu ntara ya Rumonge niho bino bintu vyama bitangurira. Urongo y'intara ya Rumonge yarafashe ingingo kubayangayanga cyangwa abadandaza inyama z'inka cyangwa inyama zarizo zose mu kumanura ibiciro bobo bishiriyeho batarinze kubaza neza. Ati impamvu je mbona yuko umenga ntibarinze kubaza neza no kubera iki? Nukuvuga muri komine ya Rumonge cyangwa mu ntara ya Rumonge, dufate ko ari intara kuko ndibaza umengiri muri Burunga, harafashwe ingingo kuri abadandaza b'inyama, ariko bobo muri bajya bafashe ziga ngingo nizere yuko atanumwe afise n'inka zishika igihumbi. Nizere yuko atanumwe w'umworozi adandaza yorora inka zishika igihumbi. Kugira ufate ingingo rero yo gukora ibiciro by'inyama, icambere na mbere nuko ubuzi yuko ufise inka ziwawe za leta, uzi ukuntu zitunze, bikubangukira mu kuzitunga kugira ngo uzoce wama uzigurisha kuri babadandaza kugira nabo bizoborohere gukora vya biciro. Suko none niko biba bikwiye kumera. Ariko twege ngahi wacu umuntu aja ngaha gahuruduka ngubu ngwikiro c'inyama ngo dukeneye kigugwe ibihumbi 600. Wowe ufise zingaho udandaza? Bari bagira yuko ari bo bantu ba mbere bafashe ingingo yuko ata muntu numwe yemerewe kuragira inka mu murima kanaka mu gihe atari umurima wiwiwe, ngo kugira ngo babandanye bateza imbere cyangwa bakingira ibidukikije. Muri izo ngingo abakaba ari nabo baba ba mbere mu guca imanza z'umuntu wa mbere yafashwe yagiye konesha canke inka ziwe zamutorose zikona umurima wa kanaka. Ni nabo ba mbere usanga bashiraho n'ibihano. Muri ko mu ntawe muri leta y'u Burundi kugira bafate iyo ngingo bisaba, kandi kugira bafate iyo ngingo plito iganakurikizwa bisaba yuko wobanza bakorora inka ziwabo za leta canke z'amashirahamwe kanaka yegamiye leta, bakavuga ati zino nka bivaye n'ukuntu tuzorora tuyigurishiza umudandaza amafaranga ya ikiraka kidandazaya azorihamwe ikori, azoronka kunguko, azotungamo umuryango, azotera imbere nubwo bizofata igihe, ariko azotera imbere abicishije muri no dandazwa. Mu gihe bitari uko utazi wewe umuntu yorora inka canke impene canke ingurube ibyo arengamwo ukuntu azitunga kugira ngo imara umwaka ayigurishe canke amezi 9 ayigurishe kugira iribwe, utaramenya mutahashiramwo n'ivyo arengamwo. Ubimpene zuno muzi ziterwa n'amaserumu kujya kw'abantu. Wowe nawe ukacuza ngaho n'ibiharuro by'iwawe ngo korora ngo inyama.
nawe zitunge ziwawe muzidandaze kuri bei yora, kuri bei chini, hama tuzozigure. Ivyo bintu rero byo kuca baza kwiruka inyuma y'umuntu haradandaza kwibeye yiwiwe sivyo. Je namwe nasumvya gukunda inyama, je ndakunda inyama gusumba agaca niko katagi vege, nikagirara, nikagisombe, nikagirengarenga, kajya inyama gusa, ibintu biva amaraso. Urumva ndagasumbya mugabo sinoca nzanga ngo nshigikire ingingo zimwe ziba zafashwe, kuko je narigeze kuba norora. Ndabizi uno munsi kugira worora impene amezi 9 ngo igurishe canke umwaka, umukozi wonyene abayiragira ahembwa amafaranga atari munsi y'30. Maruriya rero mu mezi 10 700. Wewe nawe rero ukacoza ngaho kasama ngo ikiro cy'inyama y'impene ngo kigugwa 600. None kiguzwe 600. Iyo mene nazo bapimye ibiro 100 ngahe ku buryo uwo muntu azoca yigurisha miliyoni, azojya mirake 6 nawo mworozi canke 5. Muzoze mufata ingingo rero mwabaje kwiyumvira. Ntushobora gufata ingingo uko vyiyumviye ngo ushubishira mu ngiro utamaze kwiyumvira neza, utamaze no kugisha inama. Ingingo mufata zimwe ntimurinda kugisha inama, murakwiye kuba mukagisha inama, mukicara, bibaye ngombwa nawe mugatangura ubwo bworozi, mukabona yuko izo ngingo mugiye gufata ata kibazo zishobora gutera ku mpande zose. Nandi ukiyumvira uko nyene ngo pa ukaca waprika, uzosanga waratera ibibazo abanyagihugu. Kazosanga n'umunyagihugu mu Burundi asigaye yifitiye inzigo gusumba mu Taliban, kubera iki ibibazo arengamwe kandi arimwe mu mushishamo. Ico dukeneye gusaba leta, nimba bakeneye kumanura ibiciro by'inyama, nibadandaza inka bafise mu mararo bafise, canke berekane abo badandaza ahantu bazoza barangura inka izoze yadandazwa yapimwe, bakuyeko ibiro by'amahembe, ko amahembe ntaribwa asigara ku macuniro, bakuyemo ibiro by'amagufa kuko amagufa ntaribwa asigara ku macuniro, bakuyemo ivyo bindi bintu byose bitaribwa bayidandaza inyama, canke bazoze baberekana bazoza bararangurira inyama zonyene canke inka zonyene, babasigira amagufa bo bajya bayidandaza, bakavuga ati ibi biro ni biro 500. Nimba ikiro for example ari 600, iza kuguha nimba yiguza miliyoni, iza kuguha miliyoni n'ibihumbi 200. Uraza gukuramo ikibanza c'isoko, ukuremwo y'imeza n'amatike, hama ujyemo ibihumbi 150. Bice bigufasha aho muzoba mworoheje, nta mudandazi w'inyama cyangwa umuyangayanga azosubira kurira, nta n'umworozi azosubira kurira. Ico nico kintu mbona jewe no twosaba leta cyane no saba leta, kuko rino jambo mvuze kuri jewe, ariko ndazi mvugiye benshi nubwo nta muvugizi wabo. Ibintu bimwe tuze turiyumvira. Ntushobora gushinga igiciro cy'inyama utigeze worora impene, utigeze worora n'inkoko, utazi n'ukuntu zahirirwa, utazi n'ukuntu bakuka, utazi n'ukuntu zicandagwa. Ino munsi yari abana y'Ibujumbura usanga bazi yuko nuno munsi amata ava kuyikinga. Kubera iki? Nibazi n'inka yuko zibaho. Je narigeze kubona uwundi mwana Ibujumbura ndamwaza ati wowe urazi inka? Yambaye ati ndayizi. Wayibonye ngo muri Deseanimo? None ijya n'inka wabonye cyangwa wabonye Deseanimo? Wabonye itariyo? Abo bantu rero ni babandi bashize muri ico gisata baca baza kujya inguvu abayangayanga n'aborozi. Kubera iki? Ntabyo baba bazi. Ndibaza buno butumwa mwabwumvise, ndaburungitse kuri wewe kugira nawe bushikane kuri urujya naka, nawe bushikane kuri naka, kugira mbere bishitse bushika imbere bugire ico mari abanyagihugu, mbere bugire nico buhinduye ku buzima bw'abanyagihugu. Ikibazo mfise cyanyuma ni kugira tuje turangiza ikiganiro cyacu. Mbega urabona neza na neza yuko ibiciro leta ishinga ku nyama, nubwo uri umukunzi w'inyama nawe urabona yuko bijya biciro bikwiye? Urabona yuko byorohereza umudandaji? Urabona yuko byorohereza umworozi? Canke ni bya biciro bizotuma umworozi azopfa kenye, urya inyama akazopfa abenefita?
murakoze cyane. Reka nshimire wowe wese wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Nshimire nawe wamadufashije kugira partage. Sinokwibagira nawe ugomba ukore ugire icyo uterereye muri commentaire. Nongere ndabashimira cyane aho muri ko muradukurikirana hose muherereye. Nongera ndabashimira iyo muvuye ku mutima, iyo muri hose Imana ibandanye ibarinda, ibandanye ibahezagira kugira ngo twese tubandanye twigumira muri wa munezero, muri gwa rukundo. I love you so much. Bye.